Ibikoresho bitandukanye bakoresha mu gukina basketball nibyo byaraye bihawe ishirahamwe ry'umupira w'amaboko rya basketball mu Burundi ku cicaro gikuru cayo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 20 myandagara umwaka wa 2022. Ivyo bikoresho bikaba vyatanzwe n'ishuri ryigisha ugwaruka umupira wa basketball muri Canada mu gisagara ca Ottawa nkuko tubishikirizwa n'uburongoye iryo shuri Intore Canada Basketball Academy Elize Mbonankira. Jewe nitwa Jean Elize Mbonankira, mu Burundi aba muri Canada, ni perezida wa association Academy ya basket yitwa Intore Canada Basketball Academy. Iyo academy irimo abana b'abarundi ahanini, ariko harimo n'abana batari abarundi bava mu bindi bihugu mugabo cyane by'abanyafrika canke bakaba bavyawe n'umuvyeyi umwe w'umunyafrika n'umuvyeyi w'umuzungu muri Canada canke avuye mu bindi bihugu. Aha rero nagomba cyane shimire federation yatwakiriye ngaha muri iki kibanza, mpereye kuri uyu turi kumwe na vice president wayo n'abamufasha batari bake, aba directeur technique abambona ngaha n'abajejwe ibintu by'abana muri federation n'abandi bose ngaha bafise ico bajejwe mu bijanye na development ya basket y'abana muri iki gihugu. Rero twebwe twaje dufise akaganuke abana bo muri academy yacu baturungikanye, kubera twaraganiriye n'abana. Iyo tuganira turababwira iyo tuva, tukabwira ko tuva mu gihugu c'u Burundi, barasoma bamwe hariho bamwe baba bariko barakura bakaba bazi bimwe mu Burundi, abavyeyi babo, inshuti, hariho abandi batabana n'ababazi mugabo barazi yuko abana bino bakunda gukina basket, mugabo barazi bosi ko bo bataronka imipira canke ibikoresho bindi byose bakeneye nk'abana bari hariya vyoroshe kuronka. Rero abo bana tubaciye basavye abavyeyi ko bifuza nabo kugurira imipira abandi bana bari ngaha. Hama abavyeyi na twebwe komite ya ICBA turumvikana tuvuga tuti reka tubwire abavyeyi batanga ico bashoboye na twebwe dutange. Turiyungunganya rero tugura imipira ishika 66 n'utundi ekipuma bakoresha mu kugira antrenema. Duca turiyungunganya turayirungika iraza ino. Niyo nako kaganuke rero tuvuga tuti abana b'abarundi bari hariya bifuje guha abandi bana b'abarundi bakinira basket ngaha iyo mipira n'utwo dukoresho tundi dukenewe kugira nabo bumve ko bafashije abandi bana bo mu gihugu bavukamo. N'ikindi gihe bozino babereke baramukanye bagire iyo mipira. Rero tugasaba federation ko yishikiriza abana bakina basket bari mu academy, batubwiye abo tuganira ko ico kintu bazokishikiriza. Akavuga bati nako kaganuke bashoboye kuronka, nihagira n'ikindi kintu nibaza ko hari ico bofasha mu nyuma naco nyene bogikora. Nico gituma twashatse guhuza abana bacu bari hari n'abana bari ngaha kugira bose babone yuko ibintu byose bitoroshe nk'uko babibona hariya. Hari abandi bana bakeneye ubufasha buhoro. Kubw'icegera c'urongoye ishirahamwe rya basketball mu Burundi Hacimana Claver ngo barashima iryo shuri kuba ryiyumviriye gufasha ugwaruka biciye mu ishirahamwe rya basketball mu Burundi. Byose nagira mbanza ishimire Jean Elize Mbonankira, perezida wa ICBA, kubona bari mu federation. Turabona hari amapartenariat kenshi usanga aca mu ma equipe directement, hari izindi usanga bafasha abana directement, ariko turabona yuko bo batiyumviriye bati dufashe umwana canke dufashe equipe canke dufashe academy kanaka, ati duhere ku burongozi bukuru muri federation. Reka tubibashimire, mfate n'akanya ko gukenguruka iyi ngabire baduhaye. Ni mu ntumbero yo guteza imbere umupira wa basketball
ubona yuko muri ino minsi uriko uraduga ku rwego rushimishije. Mugabo jewe uko mba ndabibona nk'umuhinga yigenga, ndabona ko mu bakinnyi benshi dufise mu ma ekipe ya division A bari performa bakomeye cyane abanyamahanga. Turabona abakongomani, turabona abasud sudanais, turabona abagande. Vyerekana ko umupira mu bana b'abarundi utari bwatera imbere rwose mu bana b'abarundi. Iyi ngabire rero kwije izotumbera gusitema mu ma akademi y'abana b'abarundi, nkuko mureze gusoreza ati ico gihe twakina tura abarundi benshi, twizere ko mu myaka iza muri ligue tuzobona abarundi benshi bavuye mu akademi baduga kugera muri division A. Iyi ngabire rero baduhaye icambere tuzokora ko bari dusavye no kwishikiriza ama akademi ngombenzi. Tuzobaha raporo nyene twayitanze, kandi turifuza yuko n'ejo no hirya y'ejo tuzosubira tukatwibuka. Reka rero tugaruke ku bandi barundi canke abanyamahanga bakunda Uburundi canke abandi bantu bose bashaka kuba ariko baratwumva canke batubona, ko twifuza yuko nabo nyene bogira nk'aba ba Jean-Yves Munanira, kugira nk'aba Blaise, nabo nyene bakabona ko dufise urwaruka rwinshi kandi rusa amatara dukeneye kwankadra mu kubaha ibikoresho nk'ibi baduhaye. Nagenda batera akamo rero aho bari bose, nabo nyene baturabe byiza, baturungikira imipira, baturungikira ama ekipema, ama partenariat meza nk'aya, tuba tuyakeneye umwanya wose kuko abana bacu bafite